ntizama izindi zigwa mu mahwa izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura azinyoha zose ntizama izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura azinyoha zose izindi zigwa mu bwiza intege
baboha Pawulo na Sila. Umusoda ahindukira Yesu, maze bashebuja babonye yuko ico bazigako inyungu kivuyeho, bafata Pawulo na Sila barabakwenga babajana mu kaguriro imbere y'abashingantahe, babashira abacamanza, bataba abantu, bahagarika imitima yabo mu gisagara cacu kandi ari Abayuda, batuzanira imigenzo tutira kwemera canke kuyikora. Twebwe turabaroma, ishengero ribahagurukira icarimwe, abacamanza babakakagurira impuzu, bagera kubabakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cane. Ndabibereke kari umwigisha, bereke sawa, shira hejuru bababone neza ucuzi n'ubereke nabo bose babone. Aho rero uyo ninde? Uyo ni Pawulo. Igihe intumwa zaza zikigisha abanyeshengero zibabwira ati nimureke ibyaha, mureke kurwana, mureke gutukana, mukurikire Yesu, abana nabo bagasara, abana bagakira, abana bagakizwa, abana bakagira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ariko rero hama baca barabafata, barabatwara imbere y'abashingantahe n'abacamanza, hama barabakubita inkoni nyinshi, hamwe no gutambuka uzona kubera inkoni nyinshi akagenda atambuka ati wabonye yakubiswe cane, acagenda nyene ngo yiboye nyene ibintu nk'ivyo, sivyo? Reka twereke nyinshi, barabakubita inkoni nyinshi, hama baca babashira mw'ibohero. Ibohero urabona icyo nyene bafunga abantu, bafata amaguru bakashira mu matane z'ibiti. Mu matane ni ahantu bikiza amaguru, hamwe bigoye gutoroka, utuguru turiyo, amaboko nayo yaboshe umuntu. Wavyumvise? Sawa, bandanye. Abari umurinzi kubarinda cane, nawe abariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, aroreza amaguru yabo mu matane z'ibiti. Maze nko mu gicuku Pawulo na Sila bariko barasenga, baririmbira Imana, izindi mpuhwe zibumva. Isi iciranyiganyega, bisigura haciye haba nyamugigima. Isi baza kubona habaye nyamugigima, ugenda nk'uko wabibonye, kubera isi iriko iranyiganyiga, hariho nyamugigima. Maze nko mu gicuku Pawulo na Sila bariko barasenga, baririmbira Imana, izindi mpuhwe zibumva. Isi iciranyiganyega cane, giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'imbohero zuguye, asohoka, inkota agira yiyahure, kuko yagira imbohe zacitse. Ariko Pawulo asemera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri, yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, arabasohokana, arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura bati, izere Mwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagire ingoma zose n'inkoni, aca arabatizwa bo n'abiwe bose. Mwavyumvise? Aho rero uwo musoda niyo yarabacunze, bamubwira ati ngo bacunge cane abo
abana ubacunge cyane sinzi kubera bari bateye ubwoba babiri bari bateye ubwoba bari abagabo bakomeye cyane barasenga umva barigisha abantu ku buryo naho umukoze ko urwaye wacukira rero umusoda amaze kubacunga umva yabacungira nkajya ku muryango abajya mu muryango akabacunga nta gakikiza nta gusohoka nta kuja muri toilette nta kuja he arabacunga cyane hama rero hageze mu gicugu Pawulo na Sila barasenga hama bararirimba barasenga imbohe zari ngaho zose zirabumva sivyo hama hacaba nyamugigima hacaba gucikita kw'isi hama rero haba nyamugigima twatwaho abashizemo zamatane z'ibiti bashizemo amakuru zose zirasabuka batorotse bagiye bacitse kume nabo nyene baciye bikubira ngaho basenga baririmba bimere neza hama rero acafata inkota wamusoda acashaka kwiyahura hama acavuga ati ngo yaha turi hano wamusoda acababaza ati bakozi b'Imana ntunaziza Yesu ngira iki nokora iki kugira ngo nkire bacaramubwira ati mviriza mwebwe nabo mu nzu yawe mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu murakira bisigura iki muhebe ibyaha muhebe gukorana kuko umusoda yarakora nabi yarakubita imbohe yarabafatanaga akabahohotera umubiri akabakubita inkoni nyinshi akabamenagura akagira iki akabakubita imigere ariko aho niho bace bakira nawe uri ngaha wa mwana utakiriye Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ntushobora gukira indwara urwaye ingwara si malariya si kurwara mu mutwe si amaso si diyabeti ariko indwara yose icyaha cyose hajya uburwayi rero nawe uri gushaka gukira ushobora kuvuga ati jewe ndi umwana muto nakoze icyaha ndashaka gukira niba ndashaka gukira sawa nihagera ku mugani baraza kubasengera sivyo mwavyo bize sawa hama ijambo ry'Imana twabikije yariri turahejeje sivyo ariko mwebwe turaza kubasengera hageze ku mugani amaze kubona igikoko ninde mwana amaze kumbwira igikoko yarabonye akakibonesha amaso cyane akakibona muri televiziyo simba ni turi mu kirundi intare neza cyane umviriza intare turaza kuyibona iryo zina turaza kuribona mu mugani wacu ninde yotubwira ikindi gikoko ingwe nayo nyene mu mugani wacu irimwo inzoka mugabo inzoka ntayirimwo imbwa intare bayivuze ingona inkoko impyisi sawa twicare dutekereze namutse twicare dutekereza kugira ngo tubandanye twumviriza umugani uko muvugye muvuga bica vyononekara rero umugani wacu tugomba twige ni umugani uhagaze ku gikoko bita inkende muri mwese nta n'umwe yavuze inkende inkende rero dusanzwe tuzi kandi igikoko kimeze gute kiba mu ishyamba bamwe bavuga ngo kigomba gusa nk'umuntu ngo gikora ibintu bingana umuntu mugabo cyitwa inkende umugani wacu rero uza kuba uhagaze ku nkende
umugani wacu nababwiye ko witwa inkende mu rusato rw'intambwe. Subiramo, inkende mu rusato rw'intambwe. Subiramo, inkende mu rusato rw'intambwe. Sawa, ndatanguye rero umugani wanje. Ngo harabaye igihe kimwe habaye umuhigi. Umuhigi dusanzwe tuzi ko ni umuntu aja mu ishyamba guhiga ibikoko, agwa mu vyarya canke akoze ibindi. Rero uwo muhigi kumure vyarashitse kugira ngo arica igikoko bita intambwe, hama aragitahana, arakibaga, arayikurako urusato, arayikurako neza. Urusato muraruzi? Hazirya ngoma zimwe z'insato bazikora mu nsato z'inka. Rero yafashe urusato rw'intambwe ararukurako neza, aca ararumika. Igihe kimwe umugore wa muhigi aca afata rwa rusato rwaja kugwanikira kugira ngo ruvemwo inyondwe. Inyondwe murazizi mwaba? Oya, nazo muzi. Inyondwe ni udukoko dukunda kuza ku nka, ku rusato rw'inka, rukarya inka ku buryo rushobora kuyinywa amaraso. Rero umugore w'umuhigi yandikiye urwo rusato rw'intambwe kugira ngo rube ruravamo iki? Inyondwe. Hama agwanikiye, umwana w'uwo muhigi ngo aca aragenda ararufata, ararutora, acagira gute? Aca aragwambara. Intambwe, wewe ubonye intambwe woyegere? Mwoyegere? Oya, kubera irateye ubwoba. Rero n'uwo muhungu amaze kwambara urwo rusato, nibaza ko yacakora, yaca agenda mu bandi bana yagwambaye, agaca batera ubwoba. Murazi ko ariko intambwe ivuga, abana bagaca batinya ati ngwaho intambwe, bagaca biruka, agomba kubatera ubwoba. Rero aho hantu baba ngo hariho uruti runini, hakabaho inkende yitwa Tutu. Subiramo, Tutu. Tutu. Hari inkende yitwa Tutu, ikiragenda yinyegeza inyuma y'igiti, iraba ukungene wa muhungu aguma atora rwa rusato, agwambara akanga abana, agwambara akanga abana. Acavuga ati, kurya rusato nanje norutora nkagwambara, kurya abana barutinya, nanje ibikoko byose vyo mw'ishamba vyogira gute? Vyontinya. Murabibona, handitse inkende mu rusato rw'intambwe. Murabona agakende kari inyuma y'igiti ngaha? Ndabereka mwese. Reka mwigisha ndabereka. Tutu aca arasimba, atora kwa rusato, aca aragwirukangana no mw'ishamba. Agwirukanganya mw'ishamba, we yibaza yuko ata muntu n'umwe yagize gute, yamubonye canke atakindi gikoko na kimwe camubonye ingene yatwaye urwo rusato rw'iki? Urusato rw'iki? Rw'intambwe canke rw'intare. Rero ngo hirya yaho hariho igikoko bita
bita twiga. Icyo gikoko bita twiga bavuga yuko wari umusumbarembo wari kumwe na inarume. Murabona tutu rwa rusato yari igize gute, yari rutwaye rwirukankanye mu ishyamba. Mubibona, yari rwirukankanye mu ishyamba. Imaze kurwirukankana mu ishyamba, imwe twiga na inarume wayo acabavuga ati yogwe wehe Katutu, twajya kibaza ko tutabibonye. Na Katutu ikiyumvira yuko hari igikoko na kimwe coba cyagize gute, cabibonye uko vyagenze. Twiga rero na inarume ngizi ya misumbarembo iraba ivyariko biraba vyose. Ya ngende ikitangura kugira gute, ikitangura kwigera kwa rusato iraba ko ruyikwiye. Ya misumbarembo ikumira twiga wa musumbarembo mutonya ucukira twiga ngwene ngoyo hajya ngo yibaza yuko ngo yabaye mw'intambwe ngo ntirunayibereye mbere twiga nayo ngo tutu rero ngo hajya yagize ubwenge ngo naho yashatse kwambara urusato rw'intambwe, ivyo ntibishobora gutuma ahinduka iki intambwe. Tutu wewe yari yabikoze ngo ashaka kugira gute guhinduka icyaremwe gisha. Bagomba guhinduka icyaremwe gisha. Rero iyi misumbarembo iguma yitwegera irago kumene tutu aguma yigera kwa rusato uko yaciye yiruka hejuru ku giti kubera murazi yuko inkende ziba hehe, ziba mu biti. Yaciye yiruka hama murabibona ya misumbarembo ngingaha, ya misumbarembo nginga igumira ukumene yigera mu rusato. Hama bimeze uko tutu yararoha. Kuroha murazi icarico kujya kuntu intambwe ishobora kuvuga nuvuga iyi ntambwe igize gutyo igikoko cyose kiri mu ishyamba cyumvise iyo uko kuntu intambwe yaroshe cyaca ciruka, kubera intambwe igikoko gitinyitse kandi ibikoko byose byo mu ishyamba bigira gute byubaha. Rero iyo tutu aroshe byose byaca byumva ubwoba bigaca byiruka. Rero ngo bikivuza ya misumbarembo ikivuga gutyo bikihindukirira yose icyarimwe ikibona agakoko bita gute bita mbisi. Agakoko bita mbisi, ako gakoko rero kari impyisi. Impyisi nayo ni igikoko gikaze. Iyo mpyisi ngo yariko kuriyama mu isazi ngo zari zirembeje ngo yasa nk'ukumenga irasinziriye, ngo ariko igisinziriye icayumva akamoto cyangwa icayumva umwandu w'intambwe. Igira amakenga ati mama we tije ndiko ndumva umwandu w'intambwe ngaho. Yitaye ku mwandu w'inkende kubera ngo yatinye intambwe cyane, yitaye ku mwandu w'intambwe ikirafata iriruka mu mwobo y'abarimo muremure.
murabibona ya mpyisi yaciye yiruka yibaza yuko ari intambwe igomba igire gute, igomba ize. Ya mpyisi ngiyi ngaha yaciye yita ku mwandu w'intambwe ikiriruka tutu nako gaca kararyoherwa gutyo ubwawe ndakaze kwera ibikoko byose bimbonye bica byiruka impyisi yirutse ndakaze ubwawe nibwo runo rusato watumye mpinduka ibikoko byose bimbona uko ntahoransa. Mugabo ngo twiga yoyo twiga twabonye ko yari umusumbarembo sivyo, yoyo yaguma iraba ibintu byose uko biriko biragenda, yaguma iraba ibintu byose uko biriko biragenda yitwengera ugati yawe mwari muzi yuko ico kibatera ubwoba ari agakende kambaye urusato rw'intama nimwari kwiruka. Buno nyene ngo yangende bikirurira ku giti ica isanga igikoko bita uruno mugani bacise budi. Ico gikoko budi rero ngo cari agahungarema. Ako gahungarema kari kumwe ngo n'umugore wako ngo n'abana, yangende kiratangura kandi iraronka budi kiragira ubwoba n'umugore n'abana baca bagira gute ati turatewe none turatewe n'intama zica zigira guca bugira gute buraguruka ubungarema buraguruka sivyo gaciye buguruka urabona ko bwari buri hejuru ku giti ngubu ngaha aburirabura niko utakububona neza kubera aburirabura rwose ntimuza kubona neza. Rero gaciye buguruka uvuga ati turatewe n'intambwe. Tumaze kuguruka mu nyuma iguma yiganza yururuka ku giti itembera igendagenda, mu nyuma inzovu nayo iraza. Inzovu nawe araza. Inzovu nawe ngabona agakoko kari imbere hariya mu giti gasa n'intambwe. Maze kukabona murabibona inzovu mwese murayizi. Mbere urya runtu rurerure rw'inzovu bagwita gute? Oya bagwita umutonzi. Avyumvise bagwita umutonzi. Rero ikikabona bikirazungagiza umutonzi wayo iraba neza ako gakoko gasa n'iki n'intambwe. Gacavuga ati asha ngo je ndiko ndabona igikoko kwera umenga n'intambwe. Rero wamaze kubwira umugore wanje ko nabonye intambwe. Mugabo ikiriyumvira ati ninaja kubwira umugore wanje ko nabonye igikoko bisa n'intambwe kiri mu giti, bihavana bingendera gute? Ko intambwe iturira igiti nza kubisigura gute? Ngo ikiva ngaho yidoga yivugana ati ngo nabonye igikoko gisa n'intambwe, ariko nta na hamwe nari bwigere mbona intambwe yurira igiti. Ikigenda ivuga nk'uko gushika muhira ya misumbarembo twiga ziritwengera ngati mama oyi ati bwa bukoko bwose
ntibubaho kabisa, uguma butinya tutu tuzi niwe byose biguma bitinya. Mbisi yaje yirutse, bubi yaje yirutse, nzovu yaje yirutse, none katutu. Mugabo rero twiga ikumiburira tutu ati naho wiyambika urusato rw'intama umenya ko bitashobora kuguhindura ngo ube intambwe. ubwo muri iki inkende ati naho wakwambara urusato rw'imvubu ntibishobora kuguhindura, kandi naho wakwambara amoya y'igikona ntibishobora kuguhindura ngo inyoni uguma uri iki, uguma uri inkende. Ariko ayo majambo yose twiga yabwira tutu ntiyigeze yashira ku mutima, we yaguma avuga ati nje ndakomeye. Wango ntiwabonye ko twiga na bundi n'abana biwe n'umugore bose banyumvise bagaca biruka. Je ndakomeye, ndabona yuko guhinduka kuba mushasha biri imbere yanje. Ariko yibuke yuko twiga yarahije kugira yuko kwiyambika urusato atari byo bituma ugira gute uhinduka. Vyiza bikwiye guhinduka wese kugira ngo ube icaremwe gisha. Uko niko bundi yabwiye tutu. Murabibona twiga bariko baravugana na tutu, ariko yamubwira aya majambo yose ati naho wiyambika urusato rw'intama ntibituma uhinduka intambwe uguma uri inkende. Rero nubwo tutu atigeze yiyumvira muri ayo majambo ngo yaciye yururuka yaciye afata rwa rusato rw'intambwe itangura kurushona kugira ngo ruyikwire neza, ku buryo naho yururuka hasi igwambaye ruba rugize gute, ruba ruyikwiye neza hamwe itambuka atangorane. Murabibona iriko irushonera hejuru ku giti, irarushona imaze kubona ko ruyikwiye ica irururuka. Rero tangura kugendagenda munsi y'igiti, hama iriko iragendagenda ngo hariho akandi gakoko bita gasuku murakazi. N'akanyoni gakunze gusubiramo amajambo umuntu abavuze, kaca gatangura kwiburira ngo we tutu we hunga tutu hunga waho. Tutu ati jewe nirukana ibikoko byose byo mw'ishamba nohunga njani. Mugabo gasuku koko kabandanya kamuburira ngo we tutu we hunga tutu hunga waho tutu hunga. Ngo buno nyene ngo katutu ngo kagikubita ijisho gusa ngo kace kagira ubwoba bwinshi, ubwoba bwatumye umenga n'urupfu ruragashikiye. Nibaza ko hari habonye iki, kari kabonye igikoko bita ngwe, bita ngwe, ni ukuvuga yari ingwe ije. Imaze kuza iyo ngwe rero tutu yarahize ahihungira irabura, irarondera hasi irabura n'igiti kiyegereye hafi kugira ngo yurire irabura. Mugabo ikinirukanga yurira ku giti, yangwe nayo irurira igomba ishikire
rwa rusato rwaciye rugira gute? Urabona yuko katutu kaguma gatembera hasi, ugakamaze kubona ya ngwe kace yiruka mu giti, kariruka. Rwa rusato rutarurakoroka, baca ya ngwe kirabona yuko kumbe yari ingende yambitse urusato rw'intama. Ngo tutu ikiricara ngo kuri rya shami rya ca giti yahora yicarako, ngo yicurikiriye, ngo yiganyira, ifise ubwoba bwinshi nyene. Ngo vya bikoko vyose vyahora vyiruka bikabonye, ngo bica birabona ko ari inkende. Bimaze kubona ko ari inkende, yatwiga ikiraza. Murazi uko mwene twiga yavutse, yabwiye ibindi bikoko byose. Mwumvirize ngo mu nyuma rero hafi ibikoko byose byo mu ishyamba bimubona uwo munsi yicaye atetemera, ahinda agashitsi ku ishami ry'igiti, kandi ari nkende. Twiga mu nyuma arabaza ati, mbega ninde yokwibaza ko inkende zitahura ubwenge bwazo uretse ngwe? Nuvuga ingwe yonyine niyo yashoboye gutahura ubwenge bwa ya nkende ko yiyamitse urusato rw'iki rw'intambwe. Hama ukunyene inkende yashatse guhindura ishusho mu kwiyambika urusato rw'intambwe, niko abantu nabo bagerageza kwiyoberanya. Gushobora kwambara impuzu z'icubahiro ariko ntizituma uhinduka iki umutima. Naho wokwiyoberanya gute, umutima wawe ntushobora guhindurwa kubw'ibintu bigaragara by'inyuma ku rukoba. Ariko birasaba ko twakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, kuko niwe wenyine ashobora kugira gute kuduhindura tugahinduka icyaremwe gisha. Tutu wewe yibaza yuko kwambara urusato rw'intambwe aribyo bishobora kumuhindura icyaremwe gisha, ariko ntidushobora guhinduka icyaremwe gisha tutakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Tutu murabona yuko uko byamugendekeye, ibyo yiyumvira sibyo byabaye. Yiyumvira yuko yiyambitse urusato rw'intambwe gaca n'intambwe, ariko sibyo. Dushobora kwiyorobeka natwe tukitwa abakristo, ariko mu mutima tutari abakristo by'ukuri. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Ariko biradusaba yuko twakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, nk'uko mu cete cya kabiri cy'Abikorinto igice cya 5 ku murongo wa 17 havuga ngo, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bisha. Yesu ashimwe. Murabibona yuko tudakwiye guhinduka ibyaremwe bisha tutari muri Kristo Yesu. Nibuke ko no mu murongo twiza ati mugume muri jewe nanjye ngume muri mwebwe, nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritari mu muzabibu, iko namwe mutabibasha mutari muri jewe.